nk'uko ngaho bagize projection yavuze yuko pari ya Afrique ni 1200 milliards de dollars. Turifuza twebwe yuko rero muri iyo somme d'argent hobaho igice kiza mu Burundi. No muri kazoza nzokugaburira. Ege ndamenyesha nari maze amezi 3 narahagaritse. Sinamusaba ati ndabinginze munsabira imbabazi nje kwiga ko baragasuzuguro. Barambwira ati burya baguha ETS. Narakoroya musozi ntobabwira. Hanyuma nce ndavuga ngo amashure ndayahagaritse ngira ndabe ibindi nokora kuko indoto zanje za medicine zari zipfuye. Ariko mu nyuma umuvyeyi araza arambarira ijambo ryatumye nsubira kwiga. Yarambwiye ngo mu mushahara jewe mpembwa no muri kazoza nzokugaburira. Ege ndamenyesha nari maze amezi 3 narahagaritse. Sinamusaba ati ndabinginze munsabira imbabazi nje kwiga ko baragasuzuguro. Bamubwira ati mugangiye kwiga diplome nzoyibashikiriza kuko amashuri nifuza sayi. Narabandanije ndaheza ETS. Ivyago biza bikurikirana. Umwaka mereza yari umwaka badufatiye ingingo ko abantu biza amashuri y'imyuga batobandanya muri kaminuza. Mucya muvyumva. Ndarira ngira yarayo kwarika. Ariko Imana ntituwayo. Nagira nshime ko abaciye bafata uburongozi nuno musi turimo aribo badusubije gukora ikibazo kigitufasha kwinjira. Nagira nsabe ngo twongera yandi mashi cyane. Indoto zanje cye ndumva ko zidahagaze. Tujuru ncenja kwiga numva ko ivyo nifuza kwiga bitazokunda. Ndibuka umunsi umwe mbaza umuvyeyi ati kugira nsubire muri 3e scientifique byo sabiki ngo botabura diplome ngo nyemere bakayitabura ati ari uyitwariye. Ndarura imyaka 3 muri ico gihe gihetse ntivyari vyoroshe. Ntoya reka mbandanye imbere aho nshaka gushika nugutera intege abo turi kumwe. Nivyambujije ko nihayihangiro ko mu myaka 31 atakintu canke ishiramwe nzoba nkore. Mwe n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, banyakubaha abashikiranganje mwese muri ngaha, tugira amahoro. Amakazina nitwa Bubuya Eri, nkafite imyaka 22 kwa chanzo kuza 23. Abandi dia chercheur muri intelligence artificielle kuri Université de Ngozi. Naragize amahirwe mwaka uheze mu banyeshuri 5,000 bagize application kwiga bijyanye na intelligence artificielle muri Benin muri formation yigishije muri Afrika. Hano muri 120 bashoboye gutorwa. Akariho nakomeye cyane gose ubumenyi kubijyanye na intelligence artificielle. Ndashima cyane ndi nibakwe kuba ndi ngaho genda ndabwiye ku mugambi twe ndakorerako. Ego nkuko haroro bivuga muri Afrika hari abarimyi bashika 32 millions. Mu Burundi abarimyi bararenga 80% y'abanyagihugu basanzwe bahari. Ku biharuro Banki Mondiale itanga ivuga yuko n'imiburiburi PIB bihugu vya Afrika 60% iza biciye mu burimyi. Ariko naho bimeze uko mu biharuro FAO itanga irerekana yuko muri Afrique subsaharienne hari ikibazo ca insécurité alimentaire bishingiye ku ngwara z'ibiterwa, kuko hari igihe usanga nk'umuntu yarimye ibice 40% y'ivyo yarimye ashobora kubitakaza bishingiye gusa ku ngwara z'ibiterwa hamwe n'ibyo twita amaravageur. Ikibazo dufise ahanini nuko usanga nk'akarorero nk'iyo imirima yatewe n'ingwara biragorana cyane gose kugira diagnostic, kuko nk'amalaboratoire ahari ni make, kandi ikindi naco umnyagirwa wese ashobora kugira accès kuri amalaboratoire. Niho kwiyumvira gukora application dukoresheje ubuhinga bwa intelligence artificielle hamwe na réseau neurone, kugira aho dushobora gukora application umyagihugu ashobora gufata ifoto agafata ibabi na telefone yiwe, hamiya foto ikabanvoye ku maserveur yiwacu, kashigira diagnostic, kashigira analyse, igashobora guprediza ingwara y'igiterwa, ikakimubwira n'ama recommandation biopesticide cyangwa pesticide a utiliser
iyo gikomeye nayo ikamubwira kumenya yogira maintenance kugira gume gikomeye. Hama muri uno mwanya iyo application ishobora gupima indwara 37 hamwe na accuracy canke precision ya 93%. Hama iratanga ama recommandation mu Kirundi hamwe no mu zindi ndimi z'inyamahanga. Ubunya turiko turakora kugira ngo tuve muri etape ya prototype dukore application ishobora gupima indwara nyinshi dushikiriza bene gihugu. Hama ikindi kibazo twagiye turagira nuko henshi aho application abayigenewe benshi usanga ari mu misozi cyangwa usanga ya couverture ya internet ntihashika. Fuko turimvira ko dushobora kugira igakora mu buryo buri offline kugira aho benshi cyane gose ashobora kuyikoresha. Kuko kwa kabiri niho nagira amahirwe yo kugenda mu gihugu cy'Ubufaransa aho nagiye mu bapionnier mu Burundi bakora mu bijyanye n'intelligence artificielle. Hari abashakashatsi batandukanye n'aba PDG b'amasosiyete akomeye nka Google na OpenAI ntibatubwiye yuko c'est le World Economic Forum au moins muri 2030 hazobaho ajout ya plus de 7500 milliards de dollars ivuye kuri utilisation y'amawuti ya intelligence artificielle. Nk'uko ngaho bagize projection yavuze yuko par ya Afrique ni 1200 milliards de dollars. Turifuza twebwe yuko rero muri iyo somme d'argent hobaho igice kiza mu Burundi, kuko ushingiye kuri PIB y'igihugu au moins plus de 39% ya PIB yinjira biciye mu burimi, mu gihe umuntu ashobora kuminimiza le risque maladie birashobora gutuma hiyongera ko 12% ariyo ingana na plus de 840 millions de dollars. Hama turabashimira cyane gose ubunya turaca developer prototype tukaba tubasaba ko mudushigikira mufate umugongo kugira ngo dushike kuri resultat dushaka twifuza. Kuko ikindi kintu nacyo nuko kenshi na kenshi abarimyi bagomba barime nigake bagira étude ya sol hamwe na semence bakarako ari compatibilité. Iyo byose turashobora kubikora dukoresheje ubuhinga bwa intelligence artificielle, kuko ino prototype twagize ni fraction y'ibyo dukeneye gukora ku bijyanye n'uburimi, kuko hari ibintu byinshi cyane rwose umuntu ashobora gukora akoresheje buno buhinga. Icyiza cyabyo ni uko ubu ahantu hakenerwa amamiliyoni menshi kugira ngo umuntu ashobore gukoresha ubuhinga bukomeye nka laboratoire, ashobora gukoresha telefone yiwe gusa ikamuha precision ikanamubwirira accompagnement. Murakoze cyane.